ihiganwa rya politike rica mu matora ntirica mu gusaba uducanke turiya. Rero twebwe nta matora dutinya, ahubwo twe dusaba yuko leta canke abatware buno munsi bo kwiyakira ubwoba bafise bwo guhiganwa bakabukura mu mitima yabo, hanyuma bakemera tukaja ku rubuga twese hakabihiganwa rigaragara, ubutsindwa agatsindwa, ubutsinze agatsinda. Abo bataje ntibaje nyene kubera nyene bazi nyene yuko baguye mu rudubi, kandi bari sinzi yuko no kurusha ntibashikaho no kurusha ikimenya amenya amatora aherutse barose intebe zingahe, barose intebe zingahe, ivy'indani wabo ntavyo nzi, mugabo ikigaragara coco nuko urubanza bo nyene urabona ko barutinya. Ico vyavuye ko nibaza ko hari abashaka babahanuye ati ntimuje kwimaramaza kuko ibintu bakoze nta na hamwe vyakabaye. Usomye amategeko y'umugambwe ugasoma amategeko ya Republika y'u Burundi, ivyo bakoze biteye isoni, ahubwo n'ababashigikira ngira ngo nabo nyene barabona yuko vy'ukuri bataye abantu mu rudubi, kandi nabo nyene ko baguye mu rudubi. Kwitoza utunyoni vyoshoboka, mugabo burya umugabo afatwa n'ijambo yakuyemuka. None umukuru w'igisata gicizo mpanze ko yavuze yuko bafise ikiringo gitegekanije n'amategeko c'amezi abiri, azote bavuga yuko ayo mezi abiri yavyaye umwaka. Uru rubanza nta rindi donido bazohamagaza, wumvirije uko ujejwe iki gisata yabivuze. Bagiye gukorera ku nzandiko twabahaye, ivyo twashikirije nk'ibirego n'ivyo abo tuburana bashikirije nivyo bagiye gukorera ko, hanyuma baze baduhamagare badushikirize ingingo sentare zoba yafashe. Nayo kuvuga ngo ido nido, none uyu munsi ntitwatuje tuzi yuko tuje mu ido nido, mugabo abatinye nabo bandi kuko ntaco bafise bavuga, kuko ivyo bakoze vyose yaba amategeko y'umugambwe yaba ya Republika y'u Burundi nta na kimwe bubahirije. Twebwe cyo tubisaba nuko banyarutsa kwiga iyo dossier kugira ngo natwe dushobore gusubira mu bikorwa vyacu, kuko n'uburenganzira bwacu kugira politike nk'abarundi. Si vyiza yuko twoguma tunigira mu meshi n'ingingo zidafashe. Ico tubisomamo nuko abarundi sinzi baranyotewe yuko urubuga rwa politike, urubuga rw'abarundi ntirubuga kagwi k'abarundi, nico tubibonamo. Ikindi tubibonamo nuko iyo bibaye ngombwa ko amategeko akurikizwa, hari abagerageza kuyakurikiza n'abandi bayavuga ku munwa mugabo kuyubahiriza ari umuziro iwabo. Rero nk'uruhande tuburana nago ruriyerekanye ko ivyo gwakoze kose kwari ugupfundikanya gusa, atakuri na gutoyi bafise. Iyo abantu bagiye imbere ya sentare baba biteze gutunganirizwa. Ibaza kubijanye n'amatora navyo nubwo kumbure bisa naho bihagarika imitima abantu bamwe n'abandi, ikiringo cyo kuyitegurira cyariho nuko, ndetse nabo tumaze kubona bavuga yuko bazohiganwa nta uri mu yodutera ubwoba. Kira noneho n'abarundi ngira ngo barabazi bihagije, sinibaza yuko hari umuntu yosembwa n'umutima, kiretse bashatse kugira amatora kuvuga gusa ngo n'amatora, mugabo navyo ntateka bihesha igihugu. Twebwe kwitegura ivyo twoshikiriza abarundi turabifise, ibibazo bihanze abarundi turabizi, none twotinye iki? Gusa ingorane iri ngaha mu Burundi nuko umwe wese ashinga ingingo yiwe igahicika itegeko. Ntituzi vyose niyo kwadukana, ntituzi vyo kuri constitutionnel yo kwadukana, ntituzi n'ubundi ivyo yoshobora kwadukana. Ico tubona coco nuko baratinya yuko twoja mwihiganwa, ntituzi rero igituma bo bitinya mu gihe wavuga ngo bemera demokrasi. Sentare irashobora gutunganya nk'uko abantu bavyiteze, canke igafata ingingo kumbure idashimisha. Ifashe ingingo idashimisha, mu Kirundi urashaka kugaya urubanza mugabo utagaye abashingantahe. Nitwovuga rero ngo bazobizana kose, ntituzi uko bizoza bimeze. Reka tubirindire tuzomenya uko tuvyifatamwe bivanye nuko bizoba bije bimeze. Abantu bakoze nk'umuntu yishikira kandi yafise jambo muri yo kubwanyu mwe icizere kingana gute gutsinda no rubanza? Ubwa mbere hoho mbanze nkosore, kiwe sindi umuntu yishigikira, uko ubivuze gutyo hari aho busanga kumbura undenga ya karimbi. Kiwe gusa ico nemera ndacemanga. Rero uti amahirwe mu rubanza abantu basomye ukuri n'ingingo uko ziri, urubanza turutsindikana kwijana. Babisomye kundi aho n'ibindi
n'uru rubanza n'ubu mu mwaka wa 2027 agatongwasa doja guhiganwa amatora y'umukuru w'igihugu. Icyo kibazo nari namaze kucisha ariko kushimye kukigarukana reka kumbure ndagisubiremo imungezere abantu bamenye jewe aho mpagaze nuko nemera yuko amatora atunganijwe neza aba matora y'abarundi canke y'abanyagihugu bose ata numwe akumiriwe. Mugabo iyo atunganijwe nabi harashobora kuba ingingo n'ingendo zo gukumira uyu canke zo gukumira uriya. Ngize iminsi numva abantu biyamamura ngo nta matora ngo akenewe, ayo mafaranga ngo yokoza amatora ngo nibayajane mu iterambere. Mugabo abavuga ivyo waza kuraba ugasanga bari ku rutonde rw'imigambwe ubasavye gukoranya abantu 200 badashobora kubaronga. Niyo bagize ngo namakoraniro kaminuza yabo keshi batizwa abanwanyi n'uwo mugambwe usa no kubakoresha. Iyo ngendo rero siyo uvuga yuko ugomba kuja muri politike nuko ba wemera yuko haba ihiganwa rya politike rica mu matora ntirica mu gusaba uducanye turiya. Rero twebwe nta matora dutinya, ahubwo twe dusaba yuko leta canke abatware buno munsi bo kwiyakira ubwo bafise bwo guhiganwa bakabukura mu mitima yabo, hanyuma bakemera tukaja ku rubuga twese hakabihiganwa rigaragara, ubutsindwa agatsindwa, ubutsinze agatsinda. Mugabo iciza dusaba nuko uwotsinda yotsindira abarundi bose, ntatsindire akagukiwe nkuko tubona biri kugenda kuva aba bantu bashitse ku butegetsi bishika naho bitiranye igihugu n'umugambwe wabo. Ivyo sivyo na gatoyi. Buryo umukuru w'igihugu kujya bamutiza izina ngo ni Sebarundi yabwirizwa kutwereka ko arengeye kuba mu mugambwe. Mukabuza wumva ari karatera imvyino ngo tuzobashiririza bijya n'ivyo abantu gatoyi hariya nimba ari mu nama shingiro bijya si umukuru w'igihugu yoza ko bigira. Rero iyo ngendo novuga ntikumbure iyo dukeneye yo kwihinduka. Honorable Gatogwasa, uno munsi hari abanywanyi banyu b'umugambwe biboneka ko baze kwicamwe imico ibiri, mwiteguye gute kubasubiza hamwe bagasangira umugozi? Abanwanyi ntibicimwe imico ibiri. None iyo mico ibiri hari ubona ngaha ariko harabataje. None abo bataje ntibaje nyene kubera nyene bazi nyene yuko baguye mu rudubi, kandi bari sinzi yuko no kurusha ntibashikaho no kurusha ikimenya amenya amatora aherutse barose intebe zingahe, barose intebe zingahe. Ivy'indani wabo ntavyo nzi, mugabo ikigaragara coco nuko urubanza bo nyene urabona ko barutinye. La Cour suprême a été claire. En matière administrative, la procédure est écrite. Étant donné que la partie plaignante a fourni par écrit ses plaintes et que la partie défenderesse a réagi en donnant aussi sa défense par écrit, la Cour suprême, dans sa chambre législative, a décidé de statuer sur les écrits conformément aux prescrits de la loi. Donc, pour nous, nous trouvons que c'est tout à fait conforme et donc nous ne pouvons qu'attendre justement que la Cour suprême, dans sa chambre administrative, nous appelle pour nous communiquer les résultats de leur analyse dans nos dossiers respectifs. Et comment avez-vous accueilli cette décision? Je l'ai déjà dit. Nous sommes respectueux de la loi. Si la loi dit que la procédure est écrite, devrions-nous objecter? Non. Dès lors que nous sommes convaincus que les écrits que nous avons fournis à la Cour sont suffisants, pourquoi devrions-nous avoir des inquiétudes? Nous attendons justement que le jugement tombe et qu'on nous le communique. Et puis, cette décision arrive au moment où la période électorale approche. Est-ce que si la Cour suprême vous donne une fois votre parti, vous êtes prêt à participer aux élections prochaines? Nous sommes toujours prêts, même si les entraves ne manquent pas. De toute façon, nous ne voyons pas de candidats en face qui peuvent peser dans la balance. Donc pour nous, ce n'est pas un problème. Tout ce que nous demandons, c'est que la partie aux côtés du pouvoir
revienne à sa conscience que le Burundi, ce n'est pas un terroir qui est, je dirais, un domaine de ce parti-là, dès lors que des fois ils confondent la nation et leur parti, qu'ils comprennent que ce pays c'est le nôtre et que la démocratie, s'il faut parler d'élection, élection signifie compétition et compétition ne veut pas dire qu'il y a du suivisme. Nous avons la conscience tranquille, nous connaissons les problèmes du Burundi, nous connaissons la situation du Burundi. Ce n'est pas les projets de notre pays qui nous manquent. Il reste seulement que l'espace soit ouvert aux citoyens parce que les élections, c'est une matière citoyenne. Donc, nous interpellons et la CENI, la Cour constitutionnelle et qui que ce soit à prendre conscience que ce Burundi ne peut pas continuer à sombrer au vu et aussi des Burundais, qu'il faut plutôt ouvrir l'espace, donner aux Burundais l'occasion de mettre en place des institutions dignes de son nom. Et quel appel pourriez-vous lancer aux fidèles de vos partis ou bien aux Burundais en général pour le moment? À nos fidèles et à tous les Burundais, nous leur disons que c'est l'heure du changement. Il faut œuvrer pour ce changement. Il nous faut arriver à bâtir un Burundi pour tous les Burundais. Il nous faut arriver à assainir le climat socio-politico-économique de notre pays. Donc la part de tout un chacun est d'autant plus que nécessaire. Et nous invitons les uns et les autres à continuer à vaquer à leurs activités en toute quiétude, user de retenue face aux provocateurs et éviter que les uns et les autres nous perturbent l'un ou l'autre pour des fins de plutôt faire chavirer ce navire électoral duquel on attend beaucoup pour tirer le Burundi du gouffre.